Nshuti bakunzi muriko murakurikira ibiganiro bica kuri imbonesha kure ndabaramukije. Kwigenekerezo rya gatandatu ruheshi uyu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaragishije inama yo kurabira hamwe intambwe igezweko mu bijanye no gukingira ibidukikije inyuma y'ikiringo c'amezi abiri aheze hashizweho itegeko nshikiranganji rigena umusi wa kane nk'umusi wahariwe gukingira ibidukikije. Muri iyo nama rero yabereye mu ntara Gitega ihurikiyemwo baburamatari b'intara ba musanteri b'amakomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi, abarongoye ubuyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara zose z'igihugu, hamwe rero nabo bose begwa n'ikibazo c'ibidukikije. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba rero yahaye amezi atatu intara zikiri ku rugero ruto muri uyo mugambi wo gukingira ibidukikije ngo zizobe zari kubisa agashi. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no ku bindi bikorwa bikuru bikuru Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero NKURUNZIZA yaranguye mu bisata bitandukanye muri iyo misi heze, nk'ibijanye n'inyigisho zo kuzirikana igihugu ku bari mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, inyigisho ziha akaryo bene Burundi ko kumenya igihugu cabo ico arico, iyo cavuye niyo kiriko kiraja, maze bagaheza bakamenya n'ico babwirizwa gukora kugira ngo bacubake maze baze basige iragi ryiza ku buzukuru n'abuzukuruza. Duhereye mu gisata kijanye no gukomeza imigendanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'amakungu, ku musi wa gatatu igenekerezo rya 29 Rusama umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarakiriye Joseph Kofi Ada, intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Ghana, akaba n'umushikiranganji ajejwe uruja n'uruza mu kirere, akaba yaramuzaniye ubutumwa bwa mugenzi we w'igihugu ca Ghana, ubutumwa bwo gukomeza imigendanire hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri, hamwe rero no gusaba ko igihugu cacu c'u Burundi coshigikira igihugu ca Ghana kugira ngo ibiro vy'ishiramwe mu bijanye no guhanahana ibidandazwa mu bihugu vya Afrika vyoba muri ico gihugu. Ido nido ku vyavugiwe muri uyo mubonano tubushikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu aje guha umubonano umushikiranganji ajejwe vy'indege mu gihugu ca Ghana. Yari yazanye ubutumwa budasanzwe bw'umukuru w'igihugu wa Ghana, yari yaje gusaba yuko Uburundi bwoshigikira igihugu ca Ghana kubera ko bashaka yuko ibijanye no guhanahana ibidandazwa muri Afrika bitavunye. Ghana ikabishaka yuko ibiro vy'iryo shirahamwe vyo cabera muri Ghana rero twabashigikira kugira ngo ivyo biro bashobore kubironka. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rero yababwiye yuko bene ivyo atatangurane biteye, yuko ababijejwe bagiye kuzobiraba, ariko yaboneyeho n'akaryo kugira ngo ashobore kuvuga utugorane tumwe na tumwe tugenda turaboneka ngaha muri Afrika, kuko naho ibihugu bimwe namwe bishaka guhanahana ibidandazwa usanga hariho intambamyi zimwe na zimwe, naho uyu mushikiranganje avuye muri Ghana yavuze ngo twarashoboye kwikukira ngo mu vya politike, ngo dusigaje kwikukira mu bijanye n'ubutunzi, ariko abandi siko babibona ko na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu aravuga ati haracari ingorane muri politike, murabizi vyamaze imisi bidushikira. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rero yababwiye ati ico ca politike kiracarimo ingorane, turakeneye kubona ibintu kumwe, turakeneye dukorana neza twumvikana kugira ngo ico ca politike naco nyene ingorane zirimo zibanze zihave. Akarorero nobaha nuko nko mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika amafaranga bakoresha ayarenga ica kabiri ava mu bihugu vya Buraya. Iyo hageze rero yuko bafata ingingo, kenshi ivyo bihugu vya Buraya bica babwira ico bategeza gukora. Ni kurya mwagiye murabibona nko guhera muri za 2014
mwumva yuko ibihugu vya Afrika bidufatira ingingo kandi twitwa ko turi mu ishirahamwe rimwe ugasanga nk'aba bitwa ba Musafaki twitwa ko twashigikiye tubatora ariko usanga ariko baratugwanya kamuzi neza yuko nko mu mwaka wa 2018 mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatwara ishirahamwe rya Afrika yagiye afatanya cyane na Musafaki kugira ngo badufatire ingingo zitari nziza. Ico kintu rero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yakibibukije ati naho tuvuga yuko twahabuje ntayo kwikukira haracariho agahaze tugirageze rero turabe kuko uyu munsi abari Burundi ejo kibari kindi gihugu kandi murazi yuko vyama ari ukurikirana muri make urugendo rwabo bagiye bashimye kuko baganiriza na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yababwiye yuko mu misiri imbere bazobaha inyishu itomoye kubijanye n'ivyo basavye. Muri ico gisata c'imigendanire kandi kuri uyu wa kabiri igengezo rya 11 ruheshi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarakiriye umupfasoni Beraberd aserukira akarere mu banki y'isi yose akaba rero yaraje kumusezera kubera ko ikiringo ciwe c'imyaka 4 kirangiye yongera mushikiriza n'ugiye kumukorera mu ngata kuva mu kwezi kwa Mukakaro. Uyo mupfasoni rero wakaba yamenyesheje Sebarundi ko imigambi yose ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose izobandanya mu bisata bitandukanye nk'uko tubishikirizwa na Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu aheje guha umubonano umupfasoni Beraberd ajejwe akarere karimwo Uburundi mu banki y'isi yose. Uwo mupfasoni yaraje kumwikebanura kubera ikiringo ciwe c'imyaka 4 yaramaze akorera muri ako karere kari mu Burundi carangiye agaca aboneraho rero no kumushikiriza umusubirizi wiwe Jean Christophe azoba ajejwe mu mabanga yahora ajejwe guhera ku itariki 15 z'ukwezi kwa Mukakaro mu mwaka wa 2019. Umupfasoni rero arashimishwa cyane n'ingene leta y'u Burundi yababaye hafi yakoranye neza ni banki y'isi yose mu kiringo yaramaze ngaha mu Burundi akanamenyesha yuko ibisata basanzwe bafashanya n'u Burundi haba mu bijejwe amabarabara mu bijanye n'ubutunzi ibijanye n'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ibijanye n'indero n'ibijanye n'uburimyi hamwe n'abamugambi mushasha umaze iminsi bitwamira nk'abandi bazobandanya babifashanyamwo na leta y'u Burundi. Ikindi umupfasoni yashimye nukuntu igihugu cy'u Burundi citwara neza mu bijanye n'ubutunzi. Igihugu cy'u Burundi murabizi ko ari igihugu cafashe ingingo kuva mu mwaka wa 2015 yo kudaca mu nzira caciriwe ahubwo rimwe bisaba ko naco nyene cicira inzira. Ivyo navyo rero banki mondiale banki y'isi yose kaba ibishima ku gihugu cy'u Burundi kigifatamo neza cyane. Nico umukuru w'igihugu rero yamushimiye umupfasoni kuko imisi yamaze mu Burundi tabaye impfa gusa aramwipfuriza no kuranirwa mu mabanga mashasha yongera kandi ashimira ibanki y'isi yose uko yo mu gihe hari ibihugu bimwe byafashe ingingo zo gukandamiza Uburundi no kurenganya Uburundi yoyo itakurikiye agakuku yabandanije ifashanya n'u Burundi mu migambi yari isanzwe itegekanijwe. Hamabonera kwipfuriza kandi kuroranirwa umusubirizi wiwe amwipfuriza n'ikaze mu Burundi. Mu bijanye rero n'inyigisho zo kuzirikana igihugu, inyigisho nk'uko musanzwe mubizi zitangwa na Sebarundi ubwiwe ku munsi wa kabiri igengezo rya 28 Rusama umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarakoranije abakozi bo mu nshikiranganji bw'ikigega ca leta kugira ngo abaronse inyigisho zo kuzirikana igihugu. Umukuru w'igihugu rero akaba yabasavye kwama bisunga imico n'akaranga vyamye biranga abasokuru mu kwama bakora bashira imbere inyungu z'igihugu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Inyigisho zo kuzirikana ni inyigisho nk'uko mumaze kubimenyera ari inyigisho zifatiye cyane kugira ngo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu abwire abarundi ibanga kugira ngo tumenye igihugu cyacu cavuye naho kigeze. Uyu munsi rero hari hashikiriwe abakozi bakuru bo mu nshikiranganji bw'ubutunzi n'ubushikiranganji bufise akamaro kanini kuko mugerageje kuraba amafaranga menshi akoreshwa muri iki gihugu
ava mu bushikiranganje kuko atorezwa muri obere hanyuma imigambi ikava mu bushikiranganje hanyuma ubushikiranganje akaba ari bwo umenya ukuntu azokoresha kamwumva rero yuko izo nyigisho zari ikirumara nkuko rero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akunda kubigira agiye nko mu ntara canke agiye mu gisata kanaka usanga hariho ibintu usanga ico gisata canke iyo ntara gisangije ikintu rero no shaka kubimenyesha ngaha nuko uko bimeze ubushikiranganje bwarisununuye ubushikiranganje bwarisununuye bukaba bwaramaze gushika ku kintu kitari gito kuko nkuko mubizi bavuga ngo uwuvunitse atayiga gucumbagira kuva rero muri 2015 aho amakungu ahagaritse gukorana na leta y'u Burundi OBE n'ubushikiranganje bose baciye baraba ukuntu bo kwisununura bikaba biboneka yuko ubu hinjira amafaranga menshi kuruta wanashaka n'igihe OBE iratwagwa n'uriya muzungu yayitanguje ubu rero uburundi bukaba bugeze aho leta y'u Burundi ikoresha amafaranga agera nko ku bice 82 kwijana ku mafaranga atojwe ngaha mu gihugu ni ikintu gikomeye abarundi bishimira mugabo ntitwovuga yuko hari n'utubazo tubuze muri utwo tubazo rero mugerageje kubiraba ni nkuko ushobora gusanga hariho abantu bidogera ubushikiranganje canke n'ibindi bisata vyose bikoma ubwo bushikiranganje muzogira gutya mwumve nko mu gisata ca api baratanga uturusho utwo turusho mugabo nko ku bantu bagiye bazana ibintu bidandazo bikuye mu mahanga ugasanga bamwe badukoresha neza abandi bakadukoresha nabi canke tukaronka bamwe abandi baturonka nk'iciro ni kibazo ubushikiranganje butegerezwa kuzokwiga kugira ngo abantu bareke kwidoga ikindi naco amakori nivyo leta iratoza amakori kugira ngo ibikorwa byose vya leta bironka ukuntu bikorwa yaba kubera ko marabara n'ibindi mugabo hariho igihe ushobora gusanga amakori avuna ico rero nikindi naco mu bushikiranganje bategereza kwicarira ngira muri amaze kubona yuko mu misi heze Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu agirisha amanama yo kugira ngo abwire abantu bakora mu bisata vy'ubutare canke vy'ikawa kugira ngo batahukana amafaranga ako busanzwe sakazi ka Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu mugabo ibisata bijejwe cane ndibaza yuko mu bushikiranganje bw'ubutunzi bafise uruhara bashobora kugira muri ivyo bintu bo bihagurukira uwujejwe ikintu akagikora kugira ngo Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu nawe aharugukire ibindi kindi no bamenyesha nuko n'amabanki yaba banki nkuru y'igihugu yaba n'andi mabanki atwagwa mu bushikiranganje kandi mukamuzi yuko abene igihugu barundi bidogera cyane amabanki kuko Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yabisavye itariki ya mbere kwezi kwa gatanu ku munsi mukuru w'abakozi yasavye yuko amafaranga amabanki aca abene igihugu haba uyu muntu ari karabitsa canke ari karabikura boraba yuko yogabanuka canke akaduzwa giranije nuko ico kintu baba gikeneye ico rero ikaba ari ikintu bategerezwa kuraba jambo ry'Imana rero nkuko Nyenicubahiro bakunda kubikora abivuga avuga ati abantu banje bishwe no kutamenya jambo ry'Imana rafise uruhara rukomeye muri iki gihugu mukamuzi yuko mu ibwirizwa shingiro rishashe twatoye mwaka uheze Imana yashizwe imbere bikaba bituma rero abantu botahura neza yuko burya n'Imana uyishize imbere koko ikugirira neza mukabona yuko muri igihugu hari ibintu biriko birahinduka kubera ko dufise Imana imbere baravuga ngo nta kintu na kimwe dufise tutahawe n'Imana nkuko kandi nta na kimwe turi tutagizwe n'Imana ikindi naco Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yashoboye gusobanurira abantu bakurikiye inyigisho umunsi no kugira ngo biteho akaranga k'igihugu kuko muramaze kubona yuko bagiye baragata vyagiye bibagira ingaruka mbi nkuko bakunda kuvuga ngo uta akaranga ukaba utaye akabanga maze ugatorana akaranda Musi wa gatanu naho igenekerezo rya 31 Rusama igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nibo bari baramutse baronswa izo nyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu ku ncuro ya mbere muri izo nyigisho rero umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yarahishuriye abo banyamigambwe byinshi byagaragaye ko batari bazi ibituma bamwe bama bakurikira ubwije bahungira imvura mu muvo kukutamenya Sebarundi rero
akaba yasavye abanyamigambwe kwama bazirikana igihugu cabo bakamenya iyo bava n'iyo baja bakama baharanira na ntaryo inyungu z'igihugu cabo cabibarutse. Jean Claude Karegwa ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Izi nyigisho zaronkejwe abanyamigambwe zari zigenewe indongozi z'imigambwe yose yemewe n'amategeko mu Burundi guhera ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'intara. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rero yamenyesheje izo ndongozi z'imigambwe yuko kuzirikana igihugu ari umwimenyerezo umurundi wese ategerezwa gukora uko bukeye uko bwije. Ati kuzirikana igihugu ni nko gufata urugendo rucana umurundi aho Burundi bwahereye rukamushikana y'Uburundi bwerekereza ruciye mu bihe Burundi bwagiye buracamwo kuva ku ntwaro kuva bukibaho ku intare cyambarantama kugeza aho bugeze uno munsi. Muri izo nyigisho rero zari zigenewe abanyamigambwe ico twamenyesha nuko zari za mbere bwa mbere ho n'inyigisho za mbere ntiyarebwaho n'abanyamigambwe yabanje rero kubabwira nk'ivyahora abwira iyindi migwi itandukanye y'abarundi babonanye ari ubwa mbere arababwira Uburundi ngene bwabayeho Uburundi inzira bwaciyemwo aho bugeze uno munsi naho yifuza ko bwo kwerekereza ivyo navyo kugira ngo bishoboke ko Burundi butera intambwe ko Burundi butegura urunganwe rushasha nuko haba kwitanga ko barundi bose guhera ku mukuru w'igihugu uciye no ku ndongozi zitandukanye tudakuyemwo indongozi z'imigambwe kuko nkuko yababariye Uburundi ni bubazeye ko burara n'uburamuko bahanze amaso ejo nibo bazoba barongoye igihugu. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yabanje guha akaryo babiri mu bahanuzi bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu baratanga ivyigwa vy'intangamarara aho bagejeje niho rero yaciye ahera kugira ngo nawe abandanye izo nyigisho z'intangamarara zigenewe indongozi z'imigambwe. Cyagaragaye muri izo nyigisho nuko umukuru w'igihugu asa n'uwariko arahishurira vyinshi abo banyamigambwe bigaragara ko batari bazi kugeza uno munsi ari naco gituma mbere nkuko yabivuze abarundi rimwe na rimwe usanga bakurikira ubwije abarundi usanga bahungira imvura mu muvo bivuye kutamenya uko izo nyigisho twarabivuze zishingiye hanini ku civugo nyamukuru ngo tuzirikane igihugu cacu tumenye iyo tuva niyo tuja ariko kandi Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu arifashisha n'imyibutsa umwibutso uvuga ngo wambaye kirezi ntabona ko cera nundi uvuga ngo winjira ikibiri utazi ugaca inkoni utazi hamwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Vyagaragaye rero yuko bamukurikiye bari bafise ishaka ryo kumviriza cyane. Vyagaragaye kandi yuko hari ibintu bishasha bariko barumva mu nyigisho z'uno munsi. Mu gusozera izi nyigisho zari zigenewe indongozi z'imigambwe kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'intara. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaremesheje indongozi z'imigambwe n'abarundi bose aramenyesha yuko Uburundi bufise amahirwe menshi bufise ukwizera kwinshi uravye urugendo umaze gufata uravye ibibandanya bigaragara uno munsi haba mu vya politike haba mu vy'ubutunzi n'imibano ariko akabasaba kudasya bwose barikanure na cyane cyane babandanye gukingira inyungu z'igihugu teramira inyungu z'igihugu teramira iteka n'itekane vy'igihugu bahereye gukingira umuryango ari wo shingiro ry'ubuzima bw'igihugu. Musi wa gatanu naho igenekerezo rya ndwi ruheshi imvukira ababa n'abasanzwe barangurira imirimo itandukanye mu ntara Gitega nibo bari baramutse bakira Sebarundi kugira ngo abaronse izo nyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu. Inyigisho zabereye muri komine ya Makebuko aho bita Imurenda, umusozi ufise amateka adasanzwe muri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi na cyane ko ariho Sebarundi yashikirije ubwa mbere ijambo abarundi, ijambo ry'ihumure n'ituze ku barundi yuko intambara ihagaze burundu kandi ko itazongera kuvugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Aho hakaba hari inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara mu mwaka w'2003. Idonido ku vyavugiwe muri izo nyigisho tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana.
Izi nyigisho ubwa mbere hoho nuko ari bwo bwa mbere zibereye ahantu mu kibuga, ahantu hanze, kuko murabize neza yuko zahora zikunda kubera nk'ahantu hateguwe mu mazu ameze neza, ariko uyu munsi zabereye hanze aho hashobora kuba haguye nk'imvura canke yakaka izuba. Ikindi naco nuko izi nyigisho zabereye mu kibanza gifise insiguro ikomeye cyane, kuko ariho Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu yavugiye ijambo rya mbere intambara igihagarara bamaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Ikindi naco turiko twibuka imyaka 116 iheze bahejeje gusinya amasezerano y'ikiganda, amasezerano muzi neza yuko yari ayabakoroni baje gushira mu ngiro imigambi yabo, kuko murazi neza yuko hari haheze imyaka 7 mwamwe zisabo agwanya abakoroni. Murazi ko hashoboye gupfa abantu bashika kuri 5,000 muri iyo myaka 7, benshi bahambwe imuramvya hajya hari minoteri nkuko mubizi. Nyenicubahiro yariko arifatikanya n'abanyagitega, abanyagitega baronse izingisho ubugira gatatu, ariko zabaye inyigisho zidasanzwe, kuko nkuko maze iminsi mubikurikirana abahanuzi bakuru ba Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu bagera aho basubiramwo ibintu bimwe na bimwe biranga intara, hakaba rero nka bimwe bishobora kuba biranga intara ya Gitega, bimwe vyiza ibindi bitari vyiza, ariko bikavuga kugira ngo abana n'abuzukuru n'abuzukuruza babimenye, kugira ngo iki gihugu bakizirikane bakizi. Ico twovuga nuko aho Gitega haraboneka yuko ari intara yabayemwo abarundi kuva kera. Ubushakashatsi bakunda kwita archaeologie mu rurimi rw'igifaransa urerekana yuko ngaho Gitega hashobora kuba harabaye abantu imyaka 500 imbere ya Yezu Kristo. Ico ni kintu abantu bashobora kumenya. Ikindi naco nuko iyo bariko baravuga ngo Uburundi bwa Nyaburunga, aho Nyaburunga bavuga ari ngaha mu ntara ya Gitega. Ikindi twababwira nuko abanyagitega baranzwe no kurinda, kuko igihe Maconco na Kirima bariko bararondera umwami ngo bamugire nabi, aribo bamunyegeje bamutwaye mu busho bw'inka, kubera ko umwami yarafise ukuntu amoga bitandukanye n'abandi, bamutwaye mu nka kugira ngo imbwa ziriko ziramukurikira ziherekejwe n'abakoroni ntizimumenye, kubera ko yarafise ubwaku bw'inka. Nuko yarashoboye kuba mu kigega umwaka wose, ku buryo bamurinze. Muri uko kurinda hariho n'abandi bagiye baritanga, ego nk'umuntu nka Bihome so ngaha Igitega, ariko ni nk'ikintu cerekana cyane gose yuko abantu b'abarundi ari abantu bitanga. Ikintu gishobora kwerekana koko yuko muri ntara ya Gitega hari abantu bitanga, hari abantu barangwa n'ukurinda nk'intare, nkuko muzi yuko ari cyo kimenyetso cyane cyane cy'u Burundi. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu akaba yasavye yuko bo bigendera. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu yarangije abasobanurira ivyitwa iyerekwa. Iyerekwa ni ikintu gikomeye cyane, kuko nkuko bakunda kuvyita muri Gifaransa ni vision, ni ikintu umuntu yubakirako ubuzima bwe bwose, aho iyo wemera Imana wemera yuko ivyo yaguhaye bizotera imbere. Iyo wumva ko umuntu urinda ukaba witeguriye kuba intwari bibaye ngombwa, canke ugatabaruka urugamba warutsinze. Ikindi naco nuko mu bintu bikomeye cyane gose kuri iyi si ufise iyerekwa, uri umuntu ushaka yuko izina ryawe rimenyekana, ushobora kuvuga ati reka ngende nkora neza ngaha ku isi, kugira ngo ninagenda ngize iherezo ryiza abana banje canke abuzukuru bazogende bavuga ati genda nka kumwe bavuga ngo genda nganjira umugabo, ati izina rya naka yari umuntu w'umugabo. Ku musi wa gatatu igenekerezo rya 5 ruheshi, naho ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, abagize leta y'u Burundi barakoranye mu nama nshikiranganji barongoye na kizigenza Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA. Mu vyizwe hakaba harimwo ibijanye n'indinganizo y'ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga ibiza mu gihe c'isibe, integuro y'itegeko rijanye n'isubirwamwo ry'itegeko rigenga sentare ntahinyuzwa, integuro y'itegeko rijanye n'itunganywa rya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, integuro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu rigenga itunganywa ry'ubugenduzi bukuru bw'abakozi no guteganiza kazoza abakozi, integuro y'itegeko nshikiranganji rijanye n'amahera yo gufasha mu gushingurana iteka abakozi ba leta baba bitavye Imana.
Muri iyo nama kandi hakaba harizwe ibijanye n'icegeranyo ku bijanye n'umugambi wo kugabanya imiduga ikoreshwa mu buzi bwa leta, ibijanye n'urwandiko rutegura ibijanye n'iyubakwa ry'ikigo kizohora kiberamwo amanama mpuzamakungu i Bujumbura, hamwe rero n'ibijanye n'umugambi wo kubaka ingomero zibiri z'umuyagankuba zizotanga amamegawate agera ku 16 ku ruzi Kirasa n'utuntu n'utundi. Mu gisata kijanye no gukingira ibidukikije naho ku munsi wa kane igenekerezo rya 6 ruheshi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarakoranije abaserukira ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, abaserukira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere ry'abene gihugu, babura amatari b'intara, abayobozi b'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ku rwego rw'intara, abarongoye amakomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi, hamwe rero n'abandi bose begwa n'ikibazo c'ibidukikije mu Burundi. Iyo nama rero ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe intambwe igezweko mu bijanye no gukingira ibidukikije n'isi ndimwa. Inyuma y'amezi 2 arangiye hashizweho itegeko nshikiranganji nimero 710 akarongo 530 akarongo 256 ryo kuwa 18 ntwarante uyu mwaka w'2019 rishinga umusi wahariwe gukingira ibidukikije mu gihugu cose c'u Burundi. Iyo nama rero ikaba yari ishimikiye ku kurabira hamwe ukugene bamwe n'abandi bashize mu ngiro uyu mugambi wo gukingira ibidukikije, na cyane mu gukingira imyonga, mu kugabanya ibiti binywa amazi menshi, gukingira amasoko y'amazi, hamwe rero no kugwanya inkukura. Muri iyo nama rero bikaba byaragaragaye ko intara ya Kirundo ariyo iza imbere ku bice 47.9%, igakurikirwa n'intara ya Ngozi iza ubwa kabiri ku bice 39.81%, nayo intara ya Rumonge ikaba ariyo ntara iza ubwa nyuma ku bice 2%, ikurikiye intara ya Makamba ifise ibice 3.84%. Mu gihe rero byagaragaye ko intara zose n'amakomine bitari ku rugero rumwe mu gushira mu ngiro uyu mugambi wa leta y'u Burundi wo gukingira ibidukikije n'isi ndimwa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yasavye abakiri inyuma muri uyu mugambi kwirimbura. Kurikira Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ubu munsi rero kwari kugira ngo birimbure, kugira barabe aho bagejeje no kugira ngo bamenye uko bashobora kuzobandanya. Umushikiranganji rero w'uburimyi n'ubworozi yashoboye kwerekana aho bigeze, aho hariho amaraporo ivyegeranyo vy'uko bashoboye kubishira mu ngiro. Bikaba biboneka rero yuko hariho indongo zimwe na zimwe zitara bifata nka nkama, haba ku rwego rwa komine canke ku rwego rw'intara, ariko yerekanye neza yuko ivyo turiko turakora ubu atari bishasha, kuko n'abasokuru bari bafise indinganizo yo kubungabunga isi turiko. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu rero yashoboye kwerekana yuko inyigisho zo kuzirikana tumazemwe iminsi, nkuko akunda kubivuga ati abasokuru bagwanira igihugu, bahagwanira iteka ry'igihugu, ariko bagwanira nabuzukuruza. Izo nyigisho abatari bake mu Burundi baramaze kuzitahura, ariko rero kuzishira mu ngiro naho nico tutarashobora gushikako. Muri uko kuzishira mu ngiro rero nuko nkuko Imana ibidutegeka tubungabunga iyisi, tukabungabunga n'ibindi vyose yaremye. Muri uko rero kubikora uwo munsi wa kane w'indwi
wo kugira ngo tumwe ngo ibidukikije icambere cyane no kwimba imikobeko. Iyo mikobeko rero cyane nkuko ijana na wa mugambi w'igihugu witwa ewe Burundi urambaye gutera ibiti. Mu Burundi hariho amasoko agera ku 25,000 ariko atanguye kuzarakama. Bigenda gute? Amazi murabizi yuko Uburundi bufise imisozi hanamye agaca abandanya agenda mu nzuzi aho anasambura n'imirima itari mike. Hanyuma rero intumbero hari ubu ni kugira ngo iyo mikobeko ibuze amazi kubandanya, ahubwo abandanye anyikira mu kuzimu, aze n'ubundi abandanye y'amasoko boneka. Ikindi naco nuko kurya mikobeko bashobora kuhaterako ivyatsi vyo kugaburira ibitungwa. Mukamuzi yuko hariho n'umugambi w'igihugu werekana yuko nko mu myaka 2 iri imbere ata murundi numwe azoba cororera ibitungwa muhira. Bikaba biboneka rero yuko iyo mikobeko izo bifise ukuntu iriko irafasha kugira ngo tubungabunge ibidukikije, ariko bikaboneka yuko ahubwo n'ibitungwa navyo nyene bizobona ivyo bifungura nkuko mubizi, bikaba bituma n'umwimbu wiyongera n'ibindi. Nkuko umushikiranganji ashoboye kwerekana uyu munsi, biraboneka yuko intara zimwe na zimwe zigeze ku ntambwe ishimishije, aho hari nk'intara igeze ku bice 48% muri ivyo bikorwa nyene byo imikobeko n'ibindi, ariko hari n'izindi zikiri kuri 5%. Urumva ko atantambwe baratera. Nyenicubahiro Umukuru w'Igihugu yabahaye amezi 3 kugira ngo bagende bikubita agashi mirimbure ivyo bintu bishire mu ngiro, cyane yuko tugiye mu gihe cy'akaruhuko abanyeshure baje mu karuhuko. Mukamuzi ko hariho ukuntu hatunganijwe ibikorwa vy'abanyeshure bari mu buruhuko. Akabero yababwiye ati ntagira ibindi muzobabwira vy'amasima canke vy'amatafari, ahubwo ni muje hamwe mwubake iyo mikobeko kugira ngo tuzogaruke mu mezi 3 mutubwira muti twarahejeje. Abatazoba barashobora kurangiza baheze barangiranye n'uyu mwaka. Ico yashoboye kubabwira nuko nkuko basanzwe baraba uko umutekano wifashe uko amisi 45 irangiye muri bijanye n'ibidukikije, bazobongera kuza barahura mu mezi 3 kugira ngo barabe intambwe bashoboye kugerako. Ibi ni ibintu bizotuma tugira amazi meza, n'ibintu bizotuma tugira ibifungwa vyiza, ariko cyane akaba yongeye guhamagarira babura amatari kwigisha bene igihugu cyane abubaka amazu ya kijambere yuko borondera ukuntu baza ajya amazi y'imvura. Murazi ko tuyaronka amezi ashika ku 9 ku mwaka, ajya amazi baza barayegeranya kugira ngo nizo turakoresha akazi ka misi yose, kukoza imiduga cyangwa kuvomera amashugwe. Amazi muri rigide kandi dushobora kuyatora mu mvura. Mu gisata kijanye n'inkino naho ku muhingamo wo kuwa 29 Rusama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaragiye gukurikirana imyiteguro y'umugwi nserukiragihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba uriko uritegurira kuja guserukira igihugu cacu c'u Burundi mu nkino za nyuma z'igikombe ca Afrika kane umwaka w'2019, inkino zizobera mu gihugu ca Misiri. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba rero yarabatekereye impanuro zitari nke, na cyane gushira imbere imyiteguro batibagiye n'igisabisho. Yabemereye ko igihugu cabibarutse kizokora ibishoboka vyose kugira ngo baze bagitera iteka muri izo nkino. Muri ico gihe Sebarundi yaraho ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gushigikira umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, hakaba haribonekeje igitangaza mu kirere kigizwe n'urugori rukikije izuba, ikimenyetso cerekana ko Imana iri kumwe nabo muri ayo mahiganwa. Bukeye bwaho ku munsi wa kane, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaciye azindukira mu banki Bankobu hano i Bujumbura, aho yatanze intererano ingana n'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi ku izina ry'umuryango wiwe mu ntumbero yo gufata mu mugongo uwo mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Yaciye hamagarira abarundi bose gushigikira uwo mugwi kuko udahengeshanya gutera iteka igihugu cacu c'u Burundi. Bambe nagira mbanze nshimira Imana kuno munsi ari umunsi udasanzwe, umunsi wa kane ku bantu basenga, ari umunsi udasanzwe. Ejo mwarabonye ko twagiye gushigikira intamba mu rugamba bari mu myimenyerezo,
kubashigikira kubaraba no kuba hafi n'ikintu gihambaye muga kubashigikiza uburyo n'ikindi kintu. Uno munsi rero tugomba kuvuga ko ari amateka mashasha kujanye n'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi. Ubwo n'ubwa mbere uyu mugwi w'intamba mu rugamba ugiye guserukira igihugu mu rugero rudasanzwe mu mateka y'u Burundi bwa mbere bibaye. Kano kanya twagafashe rero tuze ngaha kuri Bankobo kugira ngo nk'uko batewe akamo n'umukuru w'ishyaka ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi yuko abarundi boterera uwo mugwi kugira ngo dushike kure baze bagende gukinira baserukira igihugu bumva yuko bashigikiwe n'abarundi bose. Ubwacu rero nk'umukuru w'igihugu nitwebwe twotanga akaruru bwa mbere rero mu rugo rwacu mu muryango wacu twayisemwo gutanga ino ntererano y'imiliyoni 3 ko dushigikira umugwi w'igihugu ugiye guserukira Burundi guserukira abarundi bose kuko niteka ku gihugu kandi iteka ntiriboneka iyo umuntu aribuze nawe no kubisa akamaro. Ubwacu rero twaje kwifatanya n'abarundi bose kuya dushigikire umugwi w'umupira w'amaguru userukira igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bagende bumva yuko abarundi bose bafashe mu mugongo kandi ari mu majambo no mu bikorwa turi kumwe. Ndamaze kubona neza ko abarundi baranezewe cyane kubona umugwi w'umupira w'amaguru uronse ayo mahirwe guserukira igihugu ku rugero rudasanzwe. Mwarabonye igihe batsinda baronka ubwo burenganzira igihugu cyose cyagiye umunezero ndetse n'ungamuzi gaca Bujumbura. Twifuza yuko ujya munezero rero ntiwogarukira hajya ahubwo wokongerezwa kugira ngo tubashigikire kugira ngo bashike kure gusumba aho bageze no munsi. Duteye akama abarundi bose rero na cyane cyane abakunze umupira w'amaguru nabo bari abanyamahanga ko bo dufata mu mugongo bagashikira Burundi bashigira kandi intamba mu rugamba ziri guserukira igihugu cacu muri amashiganano dasanzwe ku rwego rwa Afrika. Ku musi wa gatandatu naho igengerezo rya mbere uheshi kuri stade Urukundo yibuye mu ntara ya Ngozi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yararorereye inkino z'umupira w'amaboko volleyball zisozera ihiganwa mpuzantara ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, inyigisho zo kuzirikana igihugu n'iterambere ry'abene gihugu. Urukino rero rwa nyuma rukaba rwahuje umugwi w'igisagara ca Bujumbura abo bambaye umwambaro usa n'umucungwe uhishiye hamwe rero n'umugwi w'intara ya Bururi abo bambaye impuzu zera. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba rero ari we yatanguje icese urwo rukino. Iyo migwi yose rero uko ari ibiri ikaba yarerekanye ishaka, ubuhinga n'inguvu zo gutahukana intsinzi. Iseti zibiri za mbere zikaba zatsinzwe n'umugwi w'intara ya Bururi, nayo umugwi w'igisagara ca Bujumbura uca uraheza urivyukiranya utsinda iseti zibiri zikurikira. Bakaba rero baciye bakina igice ca nyuma c'umwanya w'agasunuzo, ivyo bita seule mu gifaransa, aho umugwi w'igisagara ca Bujumbura waciye utahukana intsinzi ku manota 15 kuri 10 y'umugwi w'intara ya Bururi. Igisagara ca Bujumbura rero kikaba arico caciye gitahukana intsinzi y'urwo rukino. Haciye hakurikira udushimwe dutandukanye, aha tukavuga nko ku bakinyi bigenjeje neza muri ayo mahiganwa. Imigwi ine ya mbere aha tukavuga nk'umugwi w'igisagara ca Bujumbura wabaye wa mbere, ukaba waronkejwe igikombe n'akabasha k'amafaranga ibihumbi 600 y'amarundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA nawe akaba yararonkejwe igikombe c'umwakaka, igikombe c'ishimwe kubera ko yitwararika ibijanye no gutunganya neza inkino mu Burundi. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwaduteka. Ku muhingamo wo kuri uyo munsi nyene naho ngaho nyene kuri stade Urukundo yibuye, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yararorereye urukino rwa kivandimwe rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi Karifumu FC yo mu ntara ya Karusi hamwe n'umugwi wa Lycée New Life y'Ingozi. Umugwi wa Lycée New Life y'Ingozi ukaba rero ari wo watahukanye intsinzi ku bitsindo 6 ku busa bwa Karifumu y'Ikarusi. Uwo mugwi wa New Life ukaba rero waciye uronka uburenganzira bwo kuzoja guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahiganwa azohuza amashure yisumbuye yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ategekanijwe kubera i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania mu kwezi kwa Myandagaro.
haciye hakurikira urukino rwahuje umugwi Haleluya FC, umugwi Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo, hamwe n'umugwi Lumiere FC w'abakozi ba leta bo muri komine ya Mwumba. Urukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo 6 vya Haleluya FC kuri 2 vya Lumiere FC. Twobamenyesha ko muri ico gihe Sebarundi yariko ararorera izo nkino zagiye zirabera kuri stade Urukundo y'Ibuye, yaba mu nkino z'umupira w'amaboko volleyball, yaba mu nkino z'umupira w'amaguru zatunganijwe na Akademiro Message. Hagiye haribonekeza mu kirere urugori rukikije izuba, icerekana na ntaryo ko Imana iri kumwe n'Uburundi n'abarundi mu bisata bitandukanye, itibagiye n'igisata c'inkino. Ku muhingamo nawo wo ku munsi wa kabiri igenkezo rya kane ruheshi, umugwi Shalom FC w'Ingozi ukaba warirahiye umugwi Kayanza Academy wo mu Kayanza ku bitsindo 4-0, nayo umugwi New Life y'Ingozi utsinda umugwi Mamba Vert wo mu ntara ya Karusi ibitsindo 3-2 by'uwo mugwi Mamba Vert w'Ikarusi. Muri ico gisata nyene kijanye n'amahiganwa, kuri uyo musi nyene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yararorereye imyimenyerezo y'ihiganwa yo gusiganwa mu miduga muri Akademiro Message, igisata co guhiganwa mu gusiganwa mu miduga ivyo bita rally. Imyimenyerezo yabereye mu kiyaya ca Vyegwa vya Ngozi. Ku munsi wa mbere naho igenkezo rya 3 ruheshi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ari kumwe n'umuryango wiwe yazindukiye mu mirima yiwe iri mu ntara ya Ngozi, komine Gashikanwa ku mutumba wa Rutanga. Sebarundi agishika ahari iyororero ryiwe rya kijambere ry'ibitungwa bigizwe n'inka, impene, intama n'ingurube za kijambere, hakaba haciye hibonekeza naho nyene ikimenyetso c'igitangaza mu kirere, aho urugori rwaciye ruza rukikiza izuba. Urugori nk'uko mugize imisi mubikurikirana rumaze imisi ruja ruribonekeza ahatari hake, aho umukuru w'igihugu aba ariko ararangurira ibikorwa bitandukanye. Sebarundi akaba yaciye atangariza abarundi ko ivyo vyerekana umusesekara w'amahoro nk'uko biri mu mugambi w'Imana ku gihugu cacu c'u Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bakaba rero baciye bagenzura iyo mirima y'akarorero igizwe n'ibitegwa bitandukanye, aha tukavuga nk'ibiharage, ivyeze n'ibitarera, byose vyafumbijwe na wa mwavu uhingurirwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi mwishirahamwe FOMI, hamwe rero n'umuceri wa kijambere uteye igomwe uteye kuri uyo musozi, mu gihe dusanzwe tuzi ko umuceri usanzwe urimwa mu myonga. Sebarundi akavuga ko Imana yumviye amasengesho yabo. Kuri uyo musozi kandi bakaba barateye n'ibiraya ubwoko butandukanye, aha tukavuga nk'ivyo bita Victoria n'ivyo bita Ndindamagara, ibitoke vya kijambere biteye igomwe, ubushaza, ikawa, ingano, amasaka, ibigori, ivyamwa nk'inanasi n'ibindi. Mu gisata kijanye no gushigikirana naho, ku munsi wa 6 igenkezo rya mbere ruheshi, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Denise NKURUNZIZA yarakiriye imfashanyo igizwe n'ibikoresho vya nkenerwa ku bibondo ku kigo c'imfuvyi umusamariya w'imbabazi kiri Ibuye muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi. Ibikoresho vyatanzwe n'ishengero Zion Temple ry'Ibujumbura bifise agaciro k'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Umukozi w'Imana Bishop Mukwiza Laurent arongoye iryo shengero akaba yavuze ko bazanywe n'umutima w'imbabazi
no gushigikira ivyo bikorwa vyiza vy'umuvyeyi umutambukanyi wa Sebarundi bijanye no gufasha abo bana b'imfuvyi. Twazanywe n'umutima w'imbabazi tumaze kumva ibikorwa bikorerwa ngaha korwa n'umuvyeyi wacu tubona umuvyeyi w'abarundi bose kubwirirero musamariya w'imbabazi. Twebwe nk'ishengero Zion Temple Celebration Center mu izina ry'ishengero Zion Temple no mu izina ryacu bwite twaravyiyumviriye twumva umuvyeyi imirimo akora hano twumva ari ngombwa natwe kutuza kugira ngo twifatanye namwe kuza kushigikira aba bana no kuza kubaraba n'abana b'u Burundi no Burundi bw'ejo kandi tuza kuraba ibikorwa umuvyeyi wacu akora. Tukaba dushimira mama wacu hano umutima w'ikigongwe wo kwita ku bana bangana nk'aba ngaba. Nyenicubahiro NKURUNZIZA akaba yarabashimiye cyane kuri uyo mutima w'ikigongwe kuri izo mfuvyi na cyane ko ribaye ishengero rya mbere giyumviriye ko kuri abo bana b'igihugu. Akaba yavuze ko gufasha abana b'imfuvyi ari gikorwa gikwiye kuba icaburi zina muntu wese kuko ngo ari abana b'u Burundi. Turanezerewe kuko turonse abashitsi rero turabishimye cyane. Iki gikorwa cyo gufasha aba bana b'imfuvyi nkunda kuvuga ko atari igikorwa canje gusa canke cy'umuntu umwe gusa ariko ni igikorwa gikwiye kuba ic'abarundi bose umutima ukaba mu barundi bose kuko aba bana dufasha n'abana b'igihugu tudatoranije rero n'abana batwese. Rero ndashimiye cyane iri shengero ya Zion Temple kubona batwiyumviriye ko bakaza kudushigikira kandi tugomba gushima gose kuko n'ubwa mbere tubonye abaje nk'ishengero kuturamutsa mubaye abambere mutugendeye nk'ishengero. Nukuri turabashimiye cyane bivuye ku mutima. Murakoze kuko muje kutwereka yuko mudushigikiye muri novuga ko ari bwirizwa cyangwa itegeko ry'Imana yuko idini nyakuri ikwiye kuba iyiraba nishigikira imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa baba barimwo. Rero turabashimiye kubona mwaje kudushigikira ni gikorwa kiryoshe kuko burya abana bararyoshe ariko ni gikorwa kigoye kuko abana tubafasha mu myaka igoye. Murabizi kuva ku bakivuka gushika ku myaka 5 niho abana bagwara cyane niho abana bakenera utuntu twinshi cyane usanga kandi tuzimbye. Rero turabashimiye kubona muje kudushigikira. Tubonye abadushigikiye no kuvuga turategwa intege tukabona ko iki gikorwa tutariko turagikora twenyene kandi abafise uwo mutima wo gushigikira ari benshi. Rero Imana ibaha umugisha. Muratubwirira n'ishengero ko twanezerewe mutubwirira ishengero yuko tubasabiye umugisha aho mukuye Imana ibongerereze byinshi kandi bahezagire mu buryo bw'imwemu ibahezagire no mu buryo bw'umubiri. Muze murabona ibisohoka mubone n'ibyinjira. Mwakoze cyane Imana ibahezagire. Kakaba kabaye rero n'akaryo ko gusengera ivyo bibondo babiragiza Imana. Ngaha mwami Yesu ngaha mu kigo cy'umusamariya w'imbabazi turagushimira ku bikorwa byiza umuvyeyi wacu akora. Umutambukanyi wa Sebarundi kandi kwishure ry'ubuhinga gibuye etesi buntu yarakiriye iyindi fashanyo y'ibikoresho mfashanyigisho byatanzwe n'ubushikiranganji bw'indero. Ivyo bikoresho bikaba vyari bigizwe n'ibikoresho bikoreshwa mu gisata c'amahoteli n'ingenzi. Umushikiranganji w'indero Janvier Ndayisha akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo kwishikira ku KIVI ku mashure kugira ngo birabire ibikenewe ibiri mu ihangiro ry'ubwo bushikiranganji. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari nawe aserukira imbere y'amategeko iryo shure yarashimiye ubushikiranganji bw'indero kuri uyo mugambi mwiza bwihaye bwo kugendera amashure ibizofasha abaregwa abarezi n'igihugu. Muri ico gisata nyene c'imibano mu gitondo co ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kane ruheshi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA abicishije ku bahanuzi biwe yararungikiye imfashanyo y'umuceri ingana hafi amatoni agera ku ndwi ku miryango 988 y'abatwa bo muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu ntumbero yo kubasahiriza. Umuryango umwe ukaba waronkejwe ibiro indwi. Nikeze Ndibadibe
umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu niwe yatanze ubutumwa bwa Sebarundi. Nico gituma rero kuri uno munsi yaciye abarungikira umuryango umwe ibiro 7 vy'umuceri kugira ngo murabe yuko mwosahiriza kuri tujya tundi musanzwe mufise. Acagira kanabasaba yuko bijya vyo kwirirwa mwicaye ataco mukora, mwirirwa ku marigara mutembera ataco muriko murakora, yuko mwomenyera kuza murakora bishobotse mugakorera n'abandi kugira ngo muze murakorera amafaranga kugira ngo murabe yuko ubuzima bwoza buriyongera. Abafise aho barima bijukire kurima, abatahafise nabo bijukire kuza barakorera abandi kugira ngo baze bararonka agahembo. Abaronkejwe iyo mfashanyo barakengurukiye Sebarundi bamusabira imihezagiro y'umusesekara ku Mana. Ntitworangiza kino kiganiro tutabayagiye no kubijanye n'ibikorwa byo gusenga no kuninahaza Imana, na cyane ko mu mateka n'amategeko y'u Burundi muri kino gihe Imana yahawe ikibanza ca mbere. Ku musi rero w'Imana igenekerezo rya 2 ruheshi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ari kumwe n'umuryango wiwe yifatikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare ry'ibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi mu gisabisho cyo guhimbaza Imana cyo kuri uyo munsi. Inzamba imaze gusamirana, ikimenyetso kirimwo ububasha bw'Imana budasanzwe, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA mu ndamutso yahaye abakristo n'abarundi bose yarashimiye Imana kubona dushitse mu kwezi kwa ruheshi igihugu cacu kiri mu mahoro n'umutekano. Yaciye avuga ku bijanye n'ibiranga ukwezi kwa ruheshi turimwo, aho yasavye abarundi kwegera cyane Imana. Yesu ashimwe cyane. Igenekerezo rya 2 ruheshi mwaka wa 3 tubagarutse kandi kubaramutsa kandi turabakunda cyane gose. Jende mu Burundi wo kwitsiso ndakunda kuza ndamenyesha abantu inkuru zimwe zimwe. Mu bisanzwe ukwezi kwa 6 ruheshi harimo amajambo abiri, guhesha no guheshura. Mu kwezi kwa ruheshi n'ukwezi haba harimo ibice bibiri bidasanzwe. Mu mateka y'ikirere haba icika ry'imvura hagutangura n'ici. Ibyo bihe rero birangwamwo n'imbeho nyinshi kandi gikonyozi. Bisaba rero kugira ngo muhagarare neza muri mpwemu kwegera Imana gusumba. Nico gituma rero ruheshi mutsa kumva neza yuko ataguhesha kwegera Imana kugira ngo impwemu mbi z'igikonyozi n'imiyaga mibi bitsindwe, abantu baramirize kandi bambaye inkomezi z'Imana, bambaye ububasha n'ubushobozi bw'Imana bwo kunesha. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yibukije ko iyi ruheshi turimwo ari ruheshi igira 2 abarundi bishiriyeho ibwirizwa shingiro riha Imana ikibanza ca mbere. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba n'umukozi w'Imana Denise Nkurunziza ari nawe yigishije kuri uyo munsi afatiye ku vyanditse mu icete Pawulo yandikiye abaroma igice c'8 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 17 avuga ko abarongorwa na muhemu w'Imana ari bo bana b'Imana. Yasavye abakristo n'abarundi bose kwama bagaragaza urukundo ruva kuri muhemu yera. Ati kuba umwana w'Imana ni iteka n'icubahiro kidasanzwe. Nagira ndakwibutse ngo umuntu wese igihe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, muhemu yera acaja muri we. Kandi vy'ukuri nimba muhemu yera ari muri wewe ni wama ivyamwa, ni wama urukundo rugaragare n'abandi barubone. Ukundane, uraba abagwaye, umubanyi umugirire neza, urukundo ruseruke rugaragarire bose. Inyuma y'izo nyigisho zifatiye ku vyanditswe vy'Imana, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu
akaba yarasengeye abaraho n'abarundi bose abasabira kwama barongorwa na mpwemu w'Imana mu bikorwa byabo vya misi yose. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi naho ubutaha.